bakunzi bisamiriza umuvyeyi Bikira Mariya, bakundwa b'umukama, ndabaramukije nti Yezu na Mariya nibaninahazwe mu myaka yose. Nimubandanye muhimbarwa n'umukama yaje kubana natwe, tugira ngo tubandanye kwinovora ukugena Imana yadukunze ikaturungikira umwana wayo w'ikinege igihe kigeze, yibarutswe n'umugore nk'uko Paulo mweranda bitubwira mu ibaruwa yandikiye Abagalati ikigabane ca 4 umurongo wa 4. Muhezagirwe. Ndabahaye ikaze muri iki kiganiro c'amasabo nyakuri ya Bikira Mariya, tugira ngo tuzirikane uruhara rwa Bikira Mariya mwimenyekana ry'umukama muri epifaniya y'umukama, gutyo tumusabe ngo atumenyeshe Yezu, tumukunde, duheze tumukorere muri ekleziya muryango. Kaze rero duteramane bavukanyi, mwebwe mwese mwahisemwo Radio Mariya uyu munsi no muri kano kanya, kuko hari hayandi maradiyo menshi mwari kumviriza, ariko mwahisemwo ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Muteramana na Kristina Kabura, inshoreke ya Bikira Mariya, mfashijwe na Privato Hatungimana ku bwa Radio Mariya Burundi. Ego kandi mbere yuko tubandanya, mbanje kubipfuriza umwaka mushasha mwiza, kugira ngo ko twawutanguye turi kumwe na Bikira Mariya nyina w'Imana, uwo muvyeyi mweranda z'abandanya baherekeza muri uyu mwaka wose, kugira ngo umwe wese akure mu bunywanyi na Kristu. Nkuko rero nari mpejeje kubibabwira, iciyumviro tugira tuzirikane nukuraba uruhara rwa Bikira Mariya muri epifaniya y'umukama. Tubanze twibukanye ko nubu umukama gikeneye kumenyekana, siryamenyekana rifatanye n'umunsi mukuru wa Noheli gusa, ariko nimenyekana y'igihe cyose. Kira noneho uwamenye Yezu arakeneye kurushirizaho kumumenya ngo amukunde kuruta, nkuko Augustino mweranda bivuga, utaramumenya arushirizeho kumumenya, uwamumenye amumenye ukuruta. Kuri ivyo vy'ukumenya no gukunda, Rudoviko Mariya w'Imoforo mweranda yagize ati nta ukunda uwatazi. Yarabivuze mu gitabo c'urukundo rwa bumenyi inomero y'umunani. Tuvuze ko Bikira Mariya afise uruhara mwimenyekana rya Yezu, tuba tuvuze kandi ko arufise mu kumukunda, mu gukunda Yezu, kuko Rudoviko Mariya w'Imoforo mweranda nkuko nari mpejeje kubivuga, avuga ko ikimenyegezwa c'urukundo gifatanye n'ikinyegezwa c'ukumenya. Nta womenya Yezu ngo aheze areke kumukunda. Niba hariho abadakunda Yezu, agira ati nuko batamuzi canke bamuzi buhoro, bamuzi bidafashe, canke naho bakamumenya ukutariko, bakayobegwa canke bagakekereza ko ari Imana nka data, asangira uburanga na data. Turabe rero uruhara Bikira Mariya yagize mwimenyekana ry'umwana Yezu, eka mbere amaze gukura, eka mbere nubu ari mu buninahazwa. Mu nimero ya mbere y'amasabo nyakuri ya Bikira Mariya, Rudoviko Mariya w'Imoforo mweranda agira ati Bikira Mariya mweranda rwose niwe Yezu Kristo yaciye ko mukuza kw'isi. Ni Bikira Mariya mu bana b'abantu yahishuriwe ko Imana igira ngirangure rya jambo ry'umuhanuzi rivuga riti nguya araje ntazoteba. Niwe yarimenye ubwa mbere. Ni Bikira Mariya yatanguye kumenya Yezu, arabwirwa iryo zina ryiza, iryo zina rikiza, iryo zina ritanga umunezero n'umwizero, Yezu Imana irakiza. Bikira Mariya niwe ubwa mbere mu bana b'abantu yakiriye jambo w'Imana, araheza amushira abandi, aramwereka abo bose bari baje bamugana bashaka kumubona. Niko nanone nkuko Augustino mweranda yabivuze mu nyigisho ziwe zitwa mu rurimi rw'igifaransa sermon, inyigisho ya 22, yagize ati abantu ntibari bakwiye gushikirizwa na data umwana wiwe, nico gituma data yamuhereje Bikira Mariya ngo abe ari wamubashikiriza. Reka rero turabe
ico ijambo ry'Imana ritubwira ku ruhara rwa Bikira Mariya mwimenyekana rya jambo w'Imana yigize umuntu akaza kubana natwe. Bikira Mariya igihe yaja kuramutsa Elizabeti, ubutumwa bwo kumenyekanisha Yezu Kristo Bikira Mariya yabutanguye umwana w'Imana ataranavuka. Yari akimwibungenze, Bikira Mariya amujana mu nzu kwa Zakariya, maze mwene wabo Elizabeti yuzuye mutima mweranda amubonamwo nyina w'umukama wiwe. Luka mweranda arabitubwira mu kigabane ca mbere umurongo wa 43. Turabe uruhara rwa Bikira Mariya mwimenyekana rya Yezu amaze kuvuka. Ubwa mbere abungere, havuyemwo Bikira Mariya na Yosefu mweranda. Abandi bantu babonye ubwa mbere, bamenye ubwa mbere umwana w'Imana n'abungere. Ntitwokekereza ko bamubonye kuko umuvyeyi mama wiwe, mama wa Yezu abibemereye. Turabizi neza ko muri ico gihe umwana aba ari uwa nyina. Umuvyeyi wiwe, nyina wiwe adatanze uruhusha, ntawe umuraba, ntawe umuterura, ntawe umubona, ntawe ubona umwana wiwe. Mama wiwe ni watanga uruhusha. Luka mweranda mu kigabane ca kabiri umurongo wa 16 avuga ko abungere bagiye kuraba, bahejeje kubwirwa n'umumarayika ngo bahasanze Mariya na Yosefu n'akayoya karyamye. Uko guhera kuri Mariya bifise insiguro. Yosefu yari gushobora kutahaba nk'uko tuza kubibona kwa Matayo, ariko Mariya ntiyari kureka kuhaba. Abungere ntibari gusanga umwana Yezu, umwana hejeje kuvuka, nyina wiwe ngo areke kuhaba. Kugira kabiri turabe abamajusi, ari nabo baranga nyezina ukumenyekana k'umukama. Ni inkuru nziza ya Matayo twama dusomerwa kandi tuzosomerwa ejo aho bukera mwimenyekana ry'umukama. Ikigabane ca kabiri umurongo wa 11 ngo binjiye mu nzu bahasanze nyamwana na Mariya nyina wiwe. Umwe baje barondera niwe bahasanze, bari baciye kwa Herodi kubaza umwami w'Abayahudi aheruka kuvuka. Bahasanze uwo mwana na nyina wiwe. Birumvikana rwose kuko baje barondera uwuheruka kuvuka. Ni mu kigabane ca kabiri ca Matayo umurongo wa 2. None rero batamusanganye na nyina nta kari gushoboka, ntivyari gutegerwa ingene aheruka kuvuka. Matayo ntaco yavuze kuri Yosefu, kandi ariwe Matayo nyene yerekana mu kigabane ca mbere ko Yosefu yajanyiwe umugore wiwe. Ukutahaba kwa Yosefu ntigutera amakenga abamajusi, ntibibabuza gushika bagapfukama bagasenga uwo mwami mwana, kandi bagahereza umwana Yezu amashikanwa yabo agaca mu biganza vy'umubikira atatyoye, kuko nanone muri ico gihe ntaco no mwana yari kwiyakirira kidaciye mu minwe y'umuvyeyi Bikira Mariya yarahari. Niwe yakiriye amashikanwa y'abari baje kurondera no kumenya uwuheruka kuvuka umwana w'Imana. Aho turategera rwose uruhara rwa Bikira Mariya mu kugira ngo abamajusi babone umwana Yezu. Turabona kandi n'uruhara rwiwe mu kugira ngo amashikanwa yabo y'agaciro kandi y'insiguro ikomeye yakirwe, atabwoba n'amakenga ngo yohava adashikira uwo bayazaniye. Mbaye wa muririmbyi wo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ati byose ni vya Yezu binyuze kuri Bikira Mariya. Nico carangutse mu buzima bwabo bamajusi. Turabe kandi ubugira gatatu uruhara rwa Bikira Mariya imbere y'umutama Simeo n'umuhanuzi kazi Ana. Turi mu nkuru nziza ya Luka nyene. Nabo nyene babonye umwana Yezu ku bwa Bikira Mariya na Yosefu bari kumwe. Simeo aramwakira mu biganza vya Bikira Mariya nk'uko bakunda kubishushanya. Kako nanone uwo mwana nta wundi yari kumutanga atari nyina wiwe, niwe yaramufise, niwe yamuhereje umutama Simeo. Mu kumenyesha umwana Yezu we muco uboneshereza intara zose, akamumenyesha Simeo nana, bavuga ko mu vy'ukuri kwari kugira ngo
uwo mwana aba ari wasanganira igihugu c'abemera, nk'uko tubisanga muri misere mu majambo umusaserdoti ashikiriza mu ntango z'imisa ku munsi w'iherezwa ry'umukama. Izo nararibonye zagumije umutima mu kudahemukira Imana, bamenyeyeho umukama we gahimbare k'Isirayeli biciye kuri Bikira Mariya na Yosefu beranda. Umwana w'Imana yaherejwe ubwa mbere mu minwe ya Bikira Mariya, iherezwa rimenyesha uwo ari we, kandi rikaba iherezwa ribura igihe uwo mwana nyene niyamara gushika mu bigero, kandi igihe kigeze azokwitanga we nyene yihereza data ku bwacu kuri altari y'umusaraba. Niho Bikira Mariya amuhereje umutama Simeo, yacaburirwa ko nawe igihe c'ukwihereza kuno mwana n'ukwimenyekanisha kwiwe ubwa nyuma kugeze, ariho nawe inkota izomusogota mu mushaha. Bikira Mariya rero afise uruhara runini mwimenyekana ry'umukama Yezu Kristu. Tumaze kubona uruhara Bikira Mariya afise mu kumenyekana kwa Yezu Kristu, turi mu kiganiro c'amasabo nyakuri ya Bikira Mariya kubo tutoba twatanguranye. Ubu naho ngira ngo mbandanye, twamaze kumva muri ico gice ca mbere uruhara rwa Bikira Mariya mwimenyekana rya Yezu kuva igihe agisamwa gushika mu bwana bwiwe. Niho twashikanye. Ubu naho dutera intambwe turabe igihe c'ubutumwa bwa Yezu no mu rupfu rwiwe, ingene Bikira Mariya yagumye afasha mwimenyekana ry'umukama. Mu butumwa bwa Yezu Kristu, Bikira Mariya yagumye amenyekanisha umwana wiwe ngo abantu bamumenye nk'uko twabivuze mu ntango, bamukunde, abamumenye ukuruta bamukunda ukuruta. Ivyo Bikira Mariya yabiranguye mu kuba iruhande ya Yezu, etre présente, mu kuba aho Yezu ari, mu kuba ku kivi c'ubutumwa bwa Yezu. Turabe ubwa mbere Yezu igihe yimenyekanisha nk'inshuti nyayo y'uwo ari we wese yumviriza kandi akarangura ijambo ry'Imana. Mariko mweranda mu kigabane ca 3 murongo wa 31 gushika ku 35 yerekana ko Yezu yimenyekanishije kubera nyina wiwe na bene wabo bagiye kumurondera, eka mbere araranga ko uwo bita nyina wiwe yabihawe no kugamburuka ijambo ry'Imana. Uwo Bikira Mariya nyene yabaye nyina wiwe koko yumvirije kandi akarangura ijambo ry'Imana. Gutyo Yezu akamenyesha ko uzokwigana Bikira Mariya mu kumviriza ijambo ry'Imana akarishira mu ngiro, azoba uwundi Mariya, azoba umuvukanyi wa Yezu w'ukuri. Twama tuvuga ko Yezu ari umuvukanyi w'abantu bose, azokwibarukira abandi urukiza nk'uko Bikira Mariya yabigize. Muri ayo majambo no muri iyo nsiguro, Yezu amenyesheje abamwumviriza ubucuti buhambaye afitaniye n'umuvyeyi wiwe, amenyesha n'iteka ry'abumviriza ijambo ry'Imana bakarishira mu ngiro. Iryo teka rirahambaye. Yohani mweranda mu kigabane ca 14 umurongo wa 23 avuga ko uwumviriza ijambo ry'Imana akarirangura ab'ingoro y'Imana. Bikira Mariya nawe tumutazira ingoro y'ubutatu bweranda, we umwana w'Imana yamaho yashimye kwibera muri we. Muri ico kivi nyene c'ubutumwa turabe uruhara rwa Bikira Mariya mwimenyekana rya Yezu mu bugeni ikana mu bugarire. Bikira Mariya amenyekanisha ukundi umwana wiwe. Yohani mweranda aheraheza ivyerekeye ikimenyetso Yezu yagiriye muri ubwo bugeni, avuga ko abigishwa ba Yezu baciye bamwemera. Ntitwokekereza, turazi ko bari basanzwe bamwemera, ariko ubu muri ubwo bugeni barushirijeho kumwemera. Turategera ko dusabiwe na Bikira Mariya, Yezu azodukorera ibitangaro naho atari byo tuba turiko turasaba, maze tukamenya ukundi Yezu mbere ukuruta,
tukarushirizaho kumumenya, tukamwemera kandi tukamukunda. Ubu naho turabe Bikira Mariya munsi y'umusaraba mu rupfu rwa Yezu. Mu mpera y'imenyekana rya Yezu hariho abamenye Yezu ngo babonye ingene acikanye, turabisoma mu nkuru nziza. Niho Yezu yarangiza ubuzima bwiwe abanje kumenyesha umuvyeyi wiwe, umwe yamumenyekanisha kuva kimwibungenzi. Muri ico gihe Yezu arimenyekanisha, ariko nawe agahindukira akamenyesha umuvyeyi wiwe. Ntamenyesha kandi Bikira Mariya gusa, aranamenyekanisha twebwe muri ya migenderanire ya Mariya na Yohani, aho Yohani aserukira twese amujaniwe, kuko nanone umuvyeyi n'umwana ni intatana. Yezu yacikanye atangaje icese ko nyina wiwe ariwe Bikira Mariya abaye nyina wa Yohani, abaye umuvyeyi w'umwigishwa wa Yezu Kristu wese, uno nawe abaye umwana wa Bikira Mariya. Turabe uruhara rwa Bikira Mariya mwimenyekana ry'umukama Yezu mu nyuma yiyurira mu ijuru ryiwe rya Yezu. Bikira Mariya arabandanya kumenyekanisha umwana wiwe mu mabonekerwa, aho atagishasha Bikira Mariya tumenyesha, ariko azarashimangira, azaributsa inyigisho ya Yezu Kristu idutumirira guhinduka, gusenga ataburyarya, gusenga tudahengeshanya, n'ukwihana, kwibabaza. Kukaba nkako hamwe ikana mu bugarire, nta kindi yabwiye abasuku, ari naco atubwira twebwe twese abasavyi b'umukama. Atubwira kumwe yabwira abasuku ati icaza kubabwira cose muragikora. None Bikira Mariya abonekeye abantu, nta kindi avuga, atwibutsa kumviriza Yezu kandi tugakora ico atubwiye. Bikira Mariya aramenyekanisha Yezu, akamukundisha mu bibanza vyeranda vyitirirwa uwo muvyeyi Bikira Mariya, amasanctuaire. Harabagira ingendo nyeranda bagana ibibanza vyahariwe umuvyeyi Bikira Mariya ngo bamushemeze kandi bamusabe. Bashitseyo bahasanga Yezu Kristu, basanga Yezu Kristu wenyene mu bimenyetso bimuranga, bakarushirizaho kumenya Yezu. Bagiye barondera Bikira Mariya, ubwa mbere basanga ekleziya ihakoraniye, ekleziya umubiri w'akabibera wa Kristu. Basanga ari umuryango ukoranye kw'izina ry'Imana, kw'izina rya Yezu. Kumwe yagira ati aho babiri canke batatu bakoraniye kw'izina ryanje, mba ndi hagati yabo. Bahasanga Yezu Kristu mu musaserdoti. Barahasanga abasaserdoti mu bibanza vyeranda babafasha gusubiza hamwe n'Imana n'abantu mu isakramentu ry'ikigongwe, gutyo bagashobora kwinjira mu bunywanyi na Yezu mu Karistiya igihe c'inkuka y'imisa. Abagiye bagana Bikira Mariya baramenya ukuruta Yezu Kristu, kuko bahasanga itabernakuro, ostiya nyeranda. Nta kibanza na kimwe cagenewe Bikira Mariya kidafise itabernakuro ngo abakristu bashobore gusenga Yezu mu isakramentu ryeranda bari kumwe na Bikira Mariya. Muri iyo ntumbero Rudoviko Mariya w'Imoforo mweranda yagize ati Bikira Mariya ni inzira itujana kwa Yezu, canke ati mu kuja kwa Yezu duce kuri Bikira Mariya. Nico kiba kirangutse. Ahandi bahurira na Yezu abo bagenda bagana umuvyeyi Bikira Mariya mu bibanza vyamwitiriwe, vyamuhariwe, ni inyigisho zihatangirwa. Muri ivyo bibanza, inyigisho zitangirwa muri ivyo bibanza nta handi ziva kandi nta handi zijana ziroresha atari ku bunywanyi bw'Imana biciye mu ijambo ryayo. Batugarukana muri ekleziya, ekleziya muryango, ekleziya mubiri w'akayobera wa Kristu. Hari n'ibindi vyinshi twodondagura bigaragaza uruhara ntasubirizwa rwa Bikira Mariya mu imenyekana rya Yezu umwana w'Imana akaba n'umwana wiwe. None Bikira Mariya twovuga ko yamaze kurangiza
iryo menyekana rya Yezu canke we yaramaze kumenyekana hose haba namba Yezu ntaramenyekana nk'uko bikwiye. Hari n'abamumenye ariko bahororokewe, hariho n'abataramumenya. Nico gituma ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza bugumana agaciro n'ikibanza gihambaye muri ekleziya, nk'uko umuvyeyi wacu Papa abiduhamagarira muri iki gihe, abihamagarira urwaruka, abihamagarira uwemera wese. Kubera ivyo rero, Bikira Mariya arakeneye gusubira kunganira abamenyesha Yezu Kristo n'inkuru nziza yiwe, akatwunganira mu kutuvugira, ariko natwe tugakunda kumusaba ngo adufashe kumenya umwana wiwe no kumumenyesha abandi. Twama tumusaba mu gisabisho ngo na Yezu wa mwana w'inda yawe ahezagiye umutwereke. Nta kindi tuba tumusavye atari kugira ngo atwereke Yezu, tumumenye, hanyuma tumukunde, kuko kumwe nabivuga mu ntango ni iki kiganiro cacu. Muri iki kiganiro, mu ntango y'iki kiganiro cacu, ntitwokunda uwo tutazi. Tugize tuti Bikira Mariya tumenyeshe Yezu, atwereke aho umwana wiwe ari naho uwo muvyeyi nyene abari, kuko ni ntatana, kandi kuko tubiririmba ngo no mwijuru bari kumwe. Tuba dusavye Bikira Mariya ngo atwereke Yezu, amutumenyeshe, kandi tuba dusavye ngo amudukundishe. Turi ku musozo w'iki kiganiro cacu c'amasabo nyakuri ya Bikira Mariya, nk'uko nari namaze kubivuga aho twariko turaba uruhara rwa Bikira Mariya mwimenyekana ry'umukama. None rero ko Kristo agikeneye kumenyekana, hagikenewe kuvugururwa inyigisho zimumenyesha no kubamaze kumumenya, kugira ngo ivyiyumviro n'inyigisho ndongora migenzo bigezweho muri iki gihe ntibiduhubishe uwamumenyekanishije ubwa mbere ari we Bikira Mariya. Tumwiture, tugume tumwiyegereza, tumube hafi ngo tumenye Yezu neza, bihezo bidushikane ku rukundo n'umwumvikano hagati yacu, mu guhanahana iyo nkuru nziza iyo Mana yaje iwacu. Nuko rero mwese mwaduteze yompi kandi mugatungishwa n'iki giteramo cacu, nimuhezagirwe.